muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindi ugarutse. radiyo ijwi ry'amerika mu Burundi muratwumvira kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. mujye kandi no kuri YouTube na Facebook ni VOA radiyo yacu. Ejo kuwa mbere abarundi bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'umurimo. Abakozi ba leta bavuga ko umushahara utakibahagije. Muri no minsi ubuzima busigaye buzimvye, ariko agashahara ntikahindutse. Nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga, bisaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura. Uyu ni umwe mu bakozi ba leta y'u Burundi. I Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda abakora umurimo wo gutwara abakerarugendo no kubatembereza bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19. Abayisilamu b'isi yose nabo mu Rwanda by'umwihariko barizihiza umunsi mukuru wa Eid el-Fitr usoza igisibo gitagatifu cya Ramadani. Naho muri Kameruni umusenateri yarashimuswe. Aya makuru n'ayandi rero ntimujye kure, ni mu kanya gato cyane nyuma y'ako kaziki. Radio ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho rero tujye mu makuru yo hirya no hino ku isi, tuyahere muri Kameruni. Nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya mu ngingo z'ingenzi, muri Kameruni rero abarwanyi b'igice kivuga icyongereza icyo gice nyine gishaka kwitandukanya n'igihugu bashimuse umusenateri, barasaba kumugurana n'abayobozi babo 47 bari muri gereza za leta. Oriana itangishaka yaduteguriye inkuru. Kuri uno munsi wa mbere igisirikare ca Kameruni cavuze ko umukenguzamateka Regina Mundi wo mu gice cy'igihugu kivuga icongereza yanyurujwe n'abagwanyi bo mu gisagara ca Bamenda ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Bamenda ni umugwa mukuru w'akarere ko mu buraruko bushira uburengero bwakoreshwamwo ururimi rw'icongereza aho Mundi aturuka. Igisirikare kivuga ko uwo mukenguzamateka yaragiye mu rubanza aho akagwi kitwaje ibigwanisho vyinshi kategeka gakoresheje inkoho umushoferi wiwe gutwara umuduga mu gace kataramenyekana. Abo bagwanyi basangije amasanamu ya video arimwo uwo mukenguzamateka Mundi ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook na WhatsApp. Muri izo sanamu Mundi asa n'umuntu afise ubwoba, aho yariko arasoma urwandiko ruvuga ko yatanze imihoho mu rwego nkenguzamateka rwa leta ya Cameroon. Avuga ko ubu ari umunyagihugu wa Ambazonia abo bagwanyi bariko baragerageza gushinga. Muri Nigeria inyubako y'amagorofa 3 yo guturamo yahirimye i Lagos, umujyi wa mbere mu bunini mu gihugu. Abantu 5 babiguyemo. Oriana itangishaka arakomeza. Iryo bara ryaguye mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu mu gace ka Onyigbo. Ako karere kakorerwamwo ubudandaji bwinshi mu gisagara ca Lagos, gisanzwe hari gisagara ca mbere kibamwe abantu benshi muri ico gihugu, kaba barenga imiliyoni 14. Kuri uno munsi wa mbere abajejwe gutabara imbabare batangaza ko muri iyo nyubakwa y'amagorofa 3 iri mu gisagara ca mbere kinini muri Nigeria Lagos yaguye ku bantu hapfa 5, abandi batari bake bakaba batarashobora kurokogwa. Ibrahim Farinloye wo mu biro vyo gutabara imbabare avuga ko bamaze gutabara abantu 23, muri bo hakaba harimwo abana 7 n'abakuze 16. Abantu 9 mu barokotse baramaze gusohoka ibitaro. Mu bantu bitavye Imana harimwo umwana na nyina wiwe. Abanyagihugu baba muri ako gace hamwe n'abahagendera baje kwifatanya n'abajejwe gutabara, bariko baragerageza kurokora abantu impome zari zaguyeko. Igitigiri c'abari muri iyo nyubakwa igihe iryo sanganya ryaba ntikiramenyekana. Abategetsi bama bagirijwe n'abanyagihugu ko badakora ibishoboka kugira amategeko agenga inyubakwa akurikizwe. Muracyumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari mu ruzinduko muri Afurika y'uburengerazuba. Araboneraho gusaba ibihugu bikize gutubura ishoramari muri Afurika kugira ngo ibashe kuzahura ubukungu bwayo bwajahajwe na COVID-19 n'intambara yo muri Ukraine. Ni inkuru tubaza Frederic Nkundikije. Guterres yateye ako kamo ashitse mu rugendo mu gihugu ca Senegal ruzomushikana no mu bindi bihugu nka Niger na Nigeria, aho azogendera abanyagihugu bageramiwe n'ingwano hamwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ubukene bw'ibidandazwa bitashoboye gushika muri ivyo bihugu kubera ingwano y'igihugu c'Uburusiya cateye muri Ukraine bwaratumye ibifungurwa, amasoko ntanguvu hamwe n'ubutunzi bigabanuka muri Afrika. Ikiza ca COVID-19 caratumye ibihugu vyinshi bija mu madeni bidashobora kuriha. Guterres yavuze ko banki y'isi yose hamwe n'ikigega mpuzamakungu bitegerezwa gushira ahabona mu maguru masha imigambi yo guha amadeni hamwe no korohereza ibihugu mu bijanye n'ubutunzi kugira ngo ibihugu ntibigwe mu murwi w'ibitagishoboye kuriha imyenda. Abayisilamu b'isi yose barizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo gitagatifu cya Ramazani. Ni ibyishimo ariko bivanze n'impungenge nk'urugero rwa Mona Abubakar wo mu gihugu cya Misiri yabiganiriye n'itangazamakuru. Nayo ni inkuru tugezwaho na Frederic Nkundikije. Yamara kubera ibiciro by'ibifungurwa byaduze cyane, umuryango wa Mona Abubakar muri mwaka ntiwashoboye gutegura ibifungurwa byinshi nk'uko yahora abikora, akaronka n'umusesekara aha inshuti n'ababanyi. Uyo muvyeyi w'abana batanu yarashoboye kugabanya bimwe mu bintu yahora akora. Kuri uyu munsi mukuru yaragabanije igitigiri c'impuzu yahora agurira abahungu biwe. Muri uyu mwaka abaisilamu bo kw'isi hose bahimbaje uyu munsi mukuru, bahurira mu gisabisho, baratumirana, baranasangira ibifungurwa, bambaye impunzu nshasha. Ivyo vyose babikoze mu gihe ibiciro by'ibifungurwa vyaduze ahanini kubera ingwano yo muri Ukraine. Yamara ntivyaciye inkokora, abayisilamu bakoze ivyo bashoboye vyose kugira ngo binezereze mu bihugu vyabo muri iki gihe kiza ca COVID-19 cacuretse. Naho hari bamwe bavuga ko bagabanije umunsi mukuru bivuye ku ngwano no ku bukene. Muracyumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, mudukurikire no kuri internet eshatu radiyo yacu voa.com, kuri Facebook na YouTube ni VOA radiyo yacu. Mu kanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Babigaragaje, izo mpungenge bazigaragaje kuri uyu wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo. Ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu. Bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ari ntica ntikize. Bafise ico basaba leta y'u Burundi. Murabona ibintu biduga ku munsi mu masoko, eka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi. Naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizohava bigenda gutuza muzogenda gute. Turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imitwariko abakozi bafise, hanyuma bagaheza bakabateza imbere. Muri no minsi ubuzima busigaye buzimvye, ibintu vyaraduze ariko agashahara ntikahindutse. Nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga, bisaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura, kuko usanga mu vyankenerwa vya misi yose tutakibishobora cane. Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, imvugo ni nk'iyabo bitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Umushingamateka Agathon Rwasa arongoye umugambwe SNL ari muri abo. Uwo munyepolitike aniyamiriza ingene akazi gatangwa mu Burundi. Umugambwe SNL twashikirije itangazo twerekana aho ibihe bigeze,
aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga akazi. Tubona yuko ishyira imbere umugambwe ikomokamwo, abandi barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu, kandi tuzi yuko twese dutanga amakore tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega ca leta gishobore kuronka amafaranga gikoresha. Simpuguza na gatoye, uwo bishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta, ahere hariya hasi muri komine, uza gusanga abakozi bose bo muri komine bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD. Ingingo zo kugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu, umukuru w'igihugu yigora agashira ku gikumu, baragenda barabe nibatasanga ari 99 n'ibice 99 kwijana by'abasendedefdd bazoheza baduhinyuze ko twangushe. Kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu c'u Burundi arahumurizana cane cane abakozi ba leta. Mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, Perezida Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo c'imishahara kizotangura kuva mu nzira. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 mu vyo leta y'u Burundi yaranguye, yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara y'abakozi ba leta mu kiringo c'imyaka 10, kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvuga ijane n'ingiro. Iki kiringo c'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko vyinshi, ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi, ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene vyotera imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu. Ngira ngo abanonosoye ibijanye na politike y'ingene ifaranga rita agaciro mu gihugu barabizi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu, kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko. Ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi, bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ijwi ry'Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Mu biganiro tubategurira harimo Americana, ejo niho tuzayitegura, hanyuma tuyibagezeho ejo bundi kwa gatatu mu gitondo nk'uko mubimenyereye. Tuzaganira rero ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bihugu by'ibihangange, mwigeze kumva ejo bundi yuko Uburusiya nabwo bwirukanwe mu nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Burya rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yarirukanwe mu 2001, imara igihe hanyuma iza gusubiramo, yarirukanwe. Tuzaganiraho kuri ibyo byose, impamvu n'ibindi. Ni kuwa gatatu rero mu gitondo mu kiganiro Americana. Tujye mu Rwanda. Abayisilamu bifatanyije n'ab'isi yose ku munsi mukuru wa Eid el-Fitr. Imbaga yabo basengeye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, bishimiye ko bongeye gusengera hamwe nyuma y'imyaka 2 ishize COVID-19 yari yarabibabujije. Ni inkuru ya Sumuta Kaboyi uri Kigali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umunsi mukuru wa Eid el-Fitr wongeye guhuriza hamwe abayisilamu benshi nyuma y'imyaka 2 badahura kubera icyorezo cya COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Imbaga y'abayisilamu yahuriye kuri stade ya Kigali Nyamirambo ahabereye isengesho ryayobowe na Mufti w'u Rwanda. Ni umunsi ukomeye ku bayisilamu bose kuko baba basoje ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Uyu munsi ubaye mu gihe abanyarwanda benshi basa nk'abarimo kongera gushaka kuzahura ubukungu bwabo bwasubijwe inyuma na COVID-19. Gusa bamwe bakaba bagaragaza ko batabashije kwizihiza uyu munsi neza kuko ibiciro biri ku masoko muri ibi bihe bishoborwa n'usanzwe afite amikoro. Aba ni bamwe mu bayisilamu bavuganye n'Ijwi ry'Amerika nabo mu mujyi wa Kigali. Ntago byoroshye kandi ntibinasanzwe. Iki gisibo cyarakomeye cyane, cyaradukomereye cyane, ariko dufashijwemo n'ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda bwagiye bugera ku bakene hafi, bugenda bubafasha. Iyo bitaba hatabaho gufashanya, hari n'abantu batari gufunga, batari kubasha bitewe no kuba babura ifutari
kandi noneho nta n'ubushobozi bafite. hari mu buryo bwo kuvuga ngo abayisilamu dufashanye, niba tubonye nk'ibiro 2 wa muturanye turamuha ikiro natwe dusigarane ikindi. Umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda uvuga ko ikibazo cy'ingaruka za COVID-19 ndetse n'ibiciro byazamutse ku masoko batabyirengagije, ariyo mpamvu bifashishije imiryango inyuranye ndetse n'abayisilamu muri rusange kabasha gukusanya imfashanyo yagejejwe ku bakene. Sheikh Mbarushimana Suleimani ni umujyanama mufti w'u Rwanda. Muri kino gisibo duhuje imibare baba babarirwa mu miryango ibarirwa mu bihumbi 2,000. Ubwo ndimo turavuga ko bagiye babasha kubona ayo mafunguro yabafashije ku gihe cy'amafutari yegereza Eid. Hanyuma none ariko abayisilamu nabo ubwabo ubu kuri uyu mugoroba batwaraye bamaze gushyikiriza imiryango 1,000 mu turere twose tw'u Rwanda. Icyo gifungo kibashije kugaragaramo ko gitanzemo ubwunganizi burusije ibihe byashize, cyane ko abantu babikoraga babikuza bavuga ati tuvuye mu bihe bikomeye ibya COVID, ibihe byatangiye gwenda, ibyatanzwe byose biragaragara neza ko bisaga za miliyoni 30 bigana muri za 40. Umuyobozi w'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda Sheikh Salim Hitimana yasabye abitabiriye isengesho kurangwa n'urukundo, impuhwe no kwita ku bakene. Mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu gukomeza kwirinda COVID-19 kugira ngo bazabashe kubona amahirwe yo guhurira mu isengesho ritaha. Tumaze imyaka koko tudakora aya masengesho nk'aya mwabonye imbaga. Ubu rero ni igihe cyo gushimira Imana kuba ishoboye kuduha aka gahenge kugira ngo rero bishobore gukomeza nuko abantu bagomba kwitwararira kuri ziriya ngamba. Ni umwanya rero kubibutsa yuko kwishima biremewe, ariko kandi gukomeza kubahiriza ingamba no kuzitwararikaho nabyo ni mu nshingano basabwa kuba bakwirekura cyane. Icyorezo cyo tubwirwa amakuru ahari ko kigihari nubwo gisa nkaho gicumbagira, ariko kiramutse kibonye icyuho cyakongera kikazamuka. Nyuma y'isengesho ryakozwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, biba biteganijwe ko abayisilamu bahurira hamwe bagasangira amafunguro, bagahana impano kandi bakanishimana n'imiryango, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiye bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Shofe twigende kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal. Ijwi ry'Amerika muziko nanone mu rwego rw'ibiganiro byacu nyine mukurikira iwanyu mu ntara buri munsi, n'ejo rero ntimuzacikwe. Umubare w'abarundi batahuka bava mu buhungiro mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania waragabanutse cyane ku rugero runini mu gihe cy'amezi 5 ashize. Mbere byibura 450 basubiraga mu gihugu cyabo cy'amavukiro ku bushake bwabo mu cyumweru. Uko rero bisigaye bimeze ubu ngubu hatahuka batarenga 70 mu cyumweru. Ibindi tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin. Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 abatashe ku bushake bwabo barenga gato 845 mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 9,500 ku bushake bwabo. Mu mwaka ushize leta ya Tanzania yaratahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800 ivuga ko ataburenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka ku ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibajye mu gihangare kugira batahukana. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo catumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka, ari naco gituma benshi batinya gutaha. Ingorane
zewe nagize kimbuza gutuma ntasubirayo vuba nuko zewe nta muryango mfiseyo wose barawise papa na mama barabise abana banje 5 barabise mu nyuma nanze baca barankorera ibyago n'ubu mfise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa abavyeyi n'ubu ndavyibutse nico gituma nsasaka jewe ubu kugira 5 tuguma duhunga dupfana intekera ku mutwe tagiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye hari rero basogokuru babina mu banje bapfanye n'umuryango basigaza umwana umwe kigenda uzovuga inkuru twebwe kweri uho twapfaniye intekera ku mutwe abarundi twararushe twarananijwe igituma tutosubira mu Burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu ca leta bari mu Rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu Rwanda nanje nzobona gutaha. Naho biruko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi gutaha, kenshi impunzi zama zavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha, ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse, naho buri muntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi catumye ahunga. Unaoona hapa mbele yako wakimbizi kutoka Burundi, aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu Burundi. Tumefanyia sana uhamasishaji, twarabahimirije cyane wa kurejea nyumbani, gusubira muhira, na walisha tuelewa, aradutahuye, na washukuru sana kwa mwitikio wenu. Ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu. Endeleeni kujiandikisha kwa kasi, nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu, kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mubake igihugu cyanyu. Nico gituma cyese abahaseri gushiramo inguvu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha baja mu Burundi. Ndugu zangu, msiwe na wasiwasi, nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo. Kubw'ivyo bavukanye nimugire ikibazo muhira muzosubirayo hakiri kare. Kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017, abarenga 100,000 baramaze gutaha, nk'uko tubikesha ibitigiri dukura mu ishirahamwe rya ONU gitawe impunzi HCR. Muri bo hafi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze ico bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri vya nyuma vyatanzwe na HCR mu kwezi kwa gatatu, impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu ca Tanzania zirenga gato 145 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. James Jovini kubw'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Rwanda. Nyuma yaho leta ifatiye icyemezo cyo koroshya ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, abatembereza abakerarugendo mu karere ka Rubavu ni mu ntara y'Uburengerazuba bavuga ko bafite inyota yo kongera gukora nk'uko byahoze mbere y'icyorezo cya COVID-19. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa araganira nabo. cyangwa 8 gutyo nyine biterwa nuko tuba twavuganye nta nundi bukuru ko hangana. Turi mu masaha ya mu gitondo mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu ku Gisenyi mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Bwana Stefano Mushimiyimana n'umutekinisiye uzobereye imirimo yo gukanika ubwato yifashishije ipambi ituruka mu gihugu cya Tanzania n'amavuta y'amamesa aturuka mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mushimiyimana arasudira ubwato yanga ko amazi yabwinjiramo akabangamira abakerarugendo. Ni muri ibi bihe u Rwanda rworoheje ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ibikorwa hafi ya byose byarafunguwe. Bwana Rashid Nzeyimana ni umusare. Mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika, uyu utembereza abakerarugendo mu kiyaga cya Kivu avuga ko nyuma yo gukomorera bimwe mu bikorwa asanga harabayeho itandukaniro rikomeye mu mikorere mu kazi kabo. Gereranyije igihe cya COVID kuriya yari ikarishye, ntago twabonaga ba mukerarugendo cyane. Ibintu byinshi byari bifunze, abantu ntago bisanzuraga, imyidagaduro yari ifunze, ariko ubu ngubu itandukaniro kuva aho bafunguriye ibintu byinshi abantu batangiye kwisanzura. Hano plage abantu basigaye baza bakoga, bakaza ari benshi bagasura u Rwanda, tugatembera mu kiyaga cya Kivu. Ibivugwa na Nzeyimana bihuriraho na Bwana Stefano Mushimiyimana. Uyu mugabo akomoka mu karere ka Nyamasheke mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ariko kubera kererwa hirya no hino mu gihugu mu mirimo yo gusana ubwato bushaje, umurimo amaze imyaka 10, twamusanze ku Gisenyi. Uvuga ngo waje mu muhengeri bita bugira ute, ubwo urasaza, bwasaza bakirute bakamamagara. Mu gihe cya COVID se byari bimeze bite? Mu gihe cya COVID kabisa ubwo kari karahagaze. Burya kabisa ni rwose kabisa ubundi ukumva ari mbye.
nubwo abakora mu mirimo y'ubukerarugendo ku Gisenyi bavuga ko bamaze igihe gito bavuye mu bwigunge, ntibibakuriraho ko badakomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 cyo ntandaro yabashyize muri ubwo bwigunge. Umusare Nzeyimana arasobanura. Mu bwato dushyiramo space, ugomba kwambara agapfukamunwa, tuba dufite sanitizer, turakirinda COVID kugeza igihe bazarekura bavuga uti COVID twarayitsinze, noneho mwemerewe byose. Ikintu cyakwitwa ubwigunge mu mirimo umuntu yavuga ko cyavuyeho. Yego, ubwigunge bwavuyeho pe, nubwo tutari twagitsinda nyine neza, nyine dusigaye duhura n'abanyamahanga, duhura n'abanyakigali, duhura n'abanyamusanze, ngeri nyinshi zitandukanye. Baraza bakenjoyinga, tukabereka ibyo dufite, bakishima cyane. Ku rundi ruhande, aya mazi y'ikiyaga cya Kivu hari abakunze kuyabyaza umusaruro mu mirimo y'ubukerarugendo, ariko hari n'abandi bayaturiye bayahuzwe kubera mu bihe bitandukanye yagiye abahekura. Madame Gaudence Dushimimana ni umwarimukazi wigisha ku Gisenyi, akomoka mu kirwa cya Bugarura mu karere ka Rutsiro. Ntago nayajyamo, rimwe na rimwe ajya ntera igikomere. Amazi yanwariye umugabo na musaza wanjye wankurikiraga, barazitse, umwe agiye koga undi yagiye kuroba, umwe azikira hano Gisenyi, undi azikirira hirya iwacu i Bugarura. Umusaza wanjye apfuye mu kwa 12 kuri 23, umugabo wanjye apfa kuri 21 z'ukwa 9 2021. Ntekereza ibintu byinshi cyane, nkumva umutima sinzi ukuntu mbaye, nkumva ngize agahinda kenshi. Muri uyu mujyi wa Gisenyi biboneka ko ubuzima burushaho guhenda umunsi ku wundi. Abandi bawutuye bakora imirimo y'ubucuruzi buciriritse bavuga ko ibintu bitarajya mu buryo, nk'aba babyeyi bakora ubucuruzi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere byari byiza cyane, twabonaga amafaranga ahagije tukagaburira abana bacu tukizigamira, ariko ubu ngubu ha korona yaziye, ibintu ntabwo tukibona akazi nk'uko bikwiriye, ibintu byabaye bibi. Mbese mbere nabaga nacyura na 5, ariko ubu ngubu kubera COVID ibi bintu turabitwara muri Kongo bakadusoresha amafaranga menshi gagashiramo, n'abacuruzi nabo bakaba bari kurira ko nabo bahomba ntacyo babonamo. Bamwe mu bafite amahoteli ku Gisenyi batemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika bo baravuga ko basanga icyorezo cya COVID-19 cyarabakomye mu nkokora cyane, bakavuga ko bigoye ko bashobora kuzongera kwisanga mu mikorere nk'iyo bari basanganywe mbere y'icyorezo COVID-19. Amakuru atangwa n'urwego rw'igihugu rw'iterambere mu Rwanda RDB avuga ko ubukerarugendo ari rumwe mu nzego zashegeshwe n'icyorezo cya COVID-19. Amafaranga ubukerarugendo bwinjije mu mwaka ushize 2021 yiyongereyeho 25%, yavuye kuri miliyoni 131 z'amadolari y'abanyamerika agera kuri miliyoni 164 z'amadolari. Ni mu gihe mbere y'icyorezo cya COVID-19 u Rwanda rwinjizaga byibura miliyoni 400. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yashyizeho ikigega mu mugambi wo kubuzahura. Ku ikubitiro icyo kigega yagishyizemo miliyoni 100 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 100 mu mafaranga y'amanyarwanda. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Erika dushoreje ayo makuru muri make, ayo twabagejejeho nayo mu Burundi bijihije kuri uyu wa mbere umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo. Abakozi cyane cyane aba leta bavuga yuko leta nyine ikwiye kubongerera umushahara kubera ko utagishoboye kubatunga uko bikwiye. Abayisilamu bo mu Rwanda bifatanyije n'abisi yose ku munsi mukuru wa Eid el-Fitr. Imbaga yabo basengeye kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, bishimira kongera gusengera hamwe nyuma y'imyaka 2 ishize COVID-19 yarabibabujije. Mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana ariko ati muramenye ntimwirare, ni nawo wayoboye isengesho, ati mumenye ko icyorezo kigihariro mugume ku ngamba. Umubare w'abarundi batahuka ku bushake bava mu buhungiro mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania waragabanutse cyane. Byibura muri cyumweru batahaga ari 450 muri aya mezi 5 ashize, none ubu ngubu abasigaye bataha buri cyumweru ntibageze no kuri 70. Muri Cameroon abantu bashaka ko igice kivuga icyongereza kiva ku gihugu bataye muri yombi umusenateri, basaba ko bamugurana n'abayobozi babo 47 bari muri gereza za leta. Muri Nigeria inyubako y'amagorofa 3 yo guturamo yahirimye i Lagos, abantu 5 barapfa, bitera ikibazo cy'impushya zo kubaka ku buryo budakurikije amategeko, butabera amategeko. Naho umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres arasabira Afurika kongererwa
imari kugira ngo ibashe kuzahura ubukungu bwayo bwajahajwe n'intambara na covid-19. Murakarama.